Wejeje gutunganya. 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 Urazi gituma ndiko nsenga fata mu maso yawe. Dansa gasamazo. Dansa gasamazo. Dansa gasamazo. Dansa gasamazo. Dama concentration. Dama concentration. In the name of Jesus. Umentesesere ume amsenge. Urajeje gutunganywa. Urajeje gutanganywa. Unamaliza kukamilishwa. Umwana ameze gute? Mtoto yuko aje? Yarakize. Amepona. Kura kw'intebe. Toa kiti. Teri intambwe ya mbere. Piga hatua ya kwanza. Ya kabiri. Ya pili. Mumufashe. Ya gatatu. Ya tatu. Ya kane. Ya ine. Mana asavye yuko ahura n'umumarayika tugendana. Mungu naomba kutane na malaika tunayetembea pamoja. You understand what I'm talking about? Muriko murumva ivyo ndiko ndavuga. Understand what I'm talking about? Muratavyo ndiko ndavuga. Unaelewa vile nasema. Muratavyo ndiko ndavuga. Unaelewa navyovisema. Muratavyo ndiko ndavuga. Muratavyo ndiko ndavuga. Umumarayika tugendana amukoreko. Muratavyo ndiko ndavuga. Muratavyo ndiko ndavuga. Muratavyo ndiko ndavuga. Ndavuze ngo umumarayika tugendana gukoreko. 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 Wejeje gutunganywa mu izina rya Yesu. Kuva uyu munsi uvuye mu rugezo ugiye mu rundi rugezo. Ijuru ryambwiye ngo aremewe arakwiye. Demeye yuko aserukira ayo mavuta ahazoba ari hose. Demeye yuko avuga imvugo ahazoba ari hose. I decree and I declare. Oh yes. Uko impumyi zihumuka ndiko sengera abantu. Zizohumuka uriko urasengera abantu. Uko ababoshwe babohoka ndiko sengera abantu. Ababoshwe bazobohoka. Ababoshwe bazobohoka. Ababoshwe bazobohoka. Ababoshwe bazobohoka. Aho hiya mu gisirikare abantu ibihumbi bagiye gukizwa kubera ubutumwa uvuga. Ndatangaje nk'umukozi w'Imana. Ubaye eleve. Uvuye mu rugezo rwa mbere, uvuye mu rugezo rwa kabiri, winjiye mu rugezo rwa gatatu. In the name of what is oil? Jesus. Zani amavuta, zani amavuta. Mukomeze ibiganza hejuru. Uyu mugabo ariko arakorera Imana mu rugezo ruteye ubwoba. The time is come. Yarahanywe aremera guhanwa. Namaze amezi 6 ariko arashinga inaye ntamuvugisha. Naramwirengagiza no muri komite pastorale twaramucecekeye tumureke turabe neza hariko araja. Nigeze acika intege. Nigeze asaba igicaniro. Nigeze asaba mikrofone. Nigeze asaba ngo nanje nigishe. Ndamwigisha ndiko ndamuyabura kure. Igihe cyose ndamwegereye mbona yakira ngaca nihindukirira ngagenda. Sinagomba no kumuraba. Ariko umunsi Imana irambwiye mukure ahari mutuze mu bandi. Arinjiye mu bakozi b'Imana. Araharuwe umuvugabutumwa mu bavugabutumwa muri rino shengero. Ahantu hose azovuga ubutumwa. Ahantu hose azovuga ubutumwa. Ijwi ry'Imana yanje rizokumvikana. Imana yasezeraniye iragendana nawe. Imana imfuka izomufuka. Imana inkoresha izomukoresha. Natangaje nizera yuko inyuma y'ino tariki yukiri wa wundi bakwite evangeliste. Kuko ijuru rirakwemeye. Ijuru rirakwemeye. Ijuru rirakwemeye. Dusenge gato, dusenge twakira ubuntu, dusenge twakira ubuntu. Yo nari kuba wari gusenga cyane, wari gusenga cyane. Inyuma y'ibihe nk'ibi hari ibintu bariko birakoreka. Abantu benshi ngo barambona muyerekwa ndi imbere bakambona ku ngazi ziri imbere. Benshi bagiye gutera intambwe begere ku ngazi yo hafi. Tumaze indwi yose turiko turiga. Ibi ni bihe by'amasertifika spirituel. Ibi ni bihe by'amasertifika spirituel. Urugezo wirukanira ko daimoni sigo rugezo ugiye kwirukanira ko daimoni.
Promotion de viwango. Ugiye kwirukana daimoni mu rugezo ruri hejuru. Unaenda kufukuza pepo ku viwango vya juu. Erega daimoni Pepo. sigiye uvuze gusasohoka mu bantu. Sio nyakati unasema. Ariko nigiye zigiye gusohoka mu buzima bwawe. Nigiye zigiye gusohoka mu migambi yawe. Nigiye zigiye gusohoka mu maproje yawe. Nigiye zigiye gusohoka mu buzima bwawe. Nigiye zigiye gusohoka mu maso hawe. Nigiye zigiye gusohoka mu vyumviro vyawe. Nigiye zigiye gusohoka mu vyawe. Ndatangaje mu izina rya Yesu. Icaguhagurukiye kirakurekuye. Icaguhagurukiye kirakurekuye. Tumizi mama zakoronga amavuta. Mwishapata mafuta. Shibiganza hejuru. Tia mikono juu. Hazokome ari chupa nini ya mavuta Musa. Shibiganza hejuru. Ndahezagira urubyaro rwawe. Aba mama bose bafise imbaje bafate kunda zao. Wamama wote wajauzito wakamate kwenye mibatumbo zao. Abakobwa bakirihisha mureke gushikumukeneke gukora ibikurikira birabaraba. Mabinti wenye wakingaliki wanafuchika waache kugusa vya kufuata vitawatizama. Mukumengo sitakuona. Kama vile sikuoni. Ratwainda. Libeba mimba. Rikuriyumvira kwisohora. Uko unajifikiria kuitoa. Ubwoba ni bwinshi. Oga ni nyingi. Kama umunyabwenge. Kama uko mwenye akili. Uze kuraba kuno tuvugana cyangwa ugana komite pastoral. Ahubwo utizame gisi utazungumza na komite pastoral. Abanyabwenge barahaguruka no mwishengero. Wenye akili wanasimamaga hata kanisa. Ko wanse kubivuga iwanyu reka bimenyekane ko nakuvumbuye mwishengero amataza kubyitwara reka tuza kugenda iwanyu twenye. Ulikata kuvisema kwenu acha vijulikanie kanisani tutaenda kwenu sipe. Tena ukitoa hiyo mimba. Kandi ukoro iyo mbanyi. Siku namlipa daktari unwe na sanduku. Umusi uzoriha dogiteri uzocugura n'isanduku. Siwezi kulivuta hilo neno. Sinshobora guhanagura iryo jambo. Uyo umwana ari munda yo muntu numuvugishwa komeye. Mtoto mwenye uko muyo tumbo ya huyo mtu ni nabii mkubwa sana. Sinshobora kuyanagura. Siwezi livuta. Bamwe mwacitse intege ngo yoyo muntu agiye heno niyo bireka. Nimba azi kuyo batumufasha abivuge tumutwari wabo banse kumufasha tumufashe kugeza umunsi azovya aviseme kama anajua kama kwa hawatamsaidia tumsaidie mpaka siku atazi ari siri kuyo batazomufasha kama yuko shua kwa hawatamsaidia abivuge aviseme abarijenza kumujana mu modoka mimi ndo tambeba mgari ndabexplique ni watafsiri banse kubitahura wakikata kweli mimi ndamurere kugeza avyara ni muleye mpaka atakapoza. One who watches me, I put my confidence. Nasavye rero abana bafise imbanyo bafate munda zabo. Father, in the name of Jesus, I decree and I declare divine protection. Divine protection. Divine protection. Divine protection. Listen, mumwanya ngiriko ndavuga ivyimbanyi bimbanye vyinshi. Moda nasema vya mimba vinakuwa vingi. Ari umwana yasohoye inda imwe ya kabiri ni ya gatatu canke zibiri. Kuna mtoto alitoa mimba moja, mbili au tatu. Asigaye afise ubwoba. Anabaki na uoga. Ariko araba perturbation mu règle yiwe. Biko na kwa perturbation mu règle yake. Atangiye kwikeka yuko nawe yogira mariage. Anaanza kujikeka kama hata kifunga ndoa. Yuko atazovya. Kuwa hatozaga. Nivyo. Ni kweli. Arayinzira imwe yonyene. Kuna njia moja peke yake. Niko rondera umupastori wa pastori yature. Kutafuta mmoja wa wachungaji akili. Sikia niko nakupatia njia ukiacha kazi yako. Niko na kuinzira uyanse na kazi kawe. This period I use the ease of God, not the ease of the prophet. No period kwa shamba so imana para msimuvugisho. Shale baratus. Rimwe kabiri. Moja mbili. Sindaguciri urubanza. Ariko ijuru riko rirakubwira. Lakini sauti inakwambia. Niubaka mezovyara. Eti ukifunga ndoa hautazani kweli. Sindakupasha. Ariko vugana na Pastor Salomo chaga Pastor Kevin. Vugana na Pastor Salomo Kevin. Nanje ndizera ko imbabazi z'Imana nshimye kukubako. Na mimi naamini kama huruma Mungu za kuwa kwako. Ndatuye protection ku bana bari mu nda. Ninakiri ukingo kwa watoto abari ngaha n'abari mu mahanga. Wenye wako hapa na wenye wako. Ndatuye protection ku bana bari mu nda. Ninakiri ukingo abari ngaha n'abari ku bitaro. Wenye wako hapa. Ndatuye protection ku bana bari mu nda. Ninakiri
ndavuze murarinzwe mu izina rya Yesu. Ninasema unalindwa Muzoza kwa neza jina mu la izina rya Yesu. Utakuja vizuri kwa Muzoza jina la ninyishu Yesu. mu izina rya Yesu. Utakuja na jibu kwa Mu jina mwanya la ndiko Yesu. ndasenga, Katika muda nao hariyo umuntu afise imbanyi kuna mtu ni ariko mjamzito aciye ababara cyane ku kiyunguyungu. anasikia kuumia sana. Uyu mwanya ndiko ndavuga Huyu muda ni Imana anasema iriko iragukorako. ni Mungu yuko na kugusa. Zeketeli mara suta kaba. Dusenge gato, dusenge gato, Tuombe kidogo, tuombe dusenge kidogo. gato, dusenge gato, Ombeni kidogo. dusenge gato, dusenge gato. Make a prayer, make a prayer. Senga, senga, rekurizwi, 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 rekurizwi. Natangaza mafuta ku buzima bwawe. Ninatangaza mafuta kwa maisha yako. Ajya naretse umumareka agukoreko nagomba ndabe koko bariko barakubona cyangwa uri kurarengana nk'igipapuro. Nilitaka nione kama malaika wanakuona kama uko unapita kama karatasi. Umwanya bagukoze ko nacemenya angels si barakubona. Nilijua kama malaika wanakuona. Kuko ndatinya kugendana n'umuntu narabasiri ko abamareka bamubonye. Ninakopaka kutembea na mtu sijakuwa shua kama malaika wanamuona. Kuvuga ko bakubona bisigura ngo urashobora kurengana ahantu ntibakubone kuko utaruha ahantu. Unaweza kupita fasi wasikuone juu hauko wa hiyo As a fasi. prophet, as a voice. Ngomo vugishwa ngishwi. Murazi iyo bariko barasiga amavuta umuntu w'ukuri ukuntu abamareka bahagarara mu ijuru. Unajua wakati wanatia mafuta mtu wa kweli I anoint you today ndagusiga mafuta no musi. to be a powerful evangelist. Kuba mu evangelista komeye. Ijwi ry'Imana aho ukora, Sauti ya Mungu kwenye ijwi unatumika. ry'Imana aho uca, Sauti ya Mungu kwenye ijwi unaenda. ry'Imana aho uba, Sauti ya Mungu kwenye ijwi unaishi. ry'Imana ku bagutumiye bose. Sauti ya Mungu kwa wanaokualika. Warabaye umwana mwiza, Kwa mtoto mzuri. guca bugufi ko arakubayemo. Kujishusha vilikuwepo. Ntiwahagaze yuko uri umusirikare, Au kusimama eti uko. wahagaze yuko uri umwana mu bandi. Lakini ulisimama kama mtoto. Izina rya Yesu rikukorere. Jina la Yesu likutumike. Aya mavuta Aya mafuta. akugira igitangaza hagati mu bandi. Akufanye muujiza kati Ijambo mwa ry'Imana niryo rivuga ngo neno la Mungu ko wansi ukugabitanya ukunda ukugororoka, nico gituma uhoraho Imana yawe akurobanuje amavuta agutandukanije abagazi bawe bose. Everlasting Father, Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence alone in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. I see you everywhere. Blessed Redeemer, blessed Redeemer. Your glory fills the air. Everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence alone in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Hey, I see you everywhere. Blessed Redeemer, blessed Redeemer. Your glory fills the air. Everlasting Father. Hey, the one who watches me. I put my confidence alone in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Hey, I see you everywhere. Blessed Redeemer. Yeah. Your glory fills the air. Everlasting Father.
Shammah, Jehovah Shammah. Hey, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory pleasing, everlasting, everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence alone in Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, Jehovah Shammah. Because Dios está enchagabuye. Because Dios está enchagabuye. Murekwima. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the earth, your glory fills the earth. Everlasting Father, everlasting Father, the one who watches me, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the earth. You are the everlasting Father, everlasting Father, the one who watches. I put my confidence in Jehovah Shammah. Turemerewe kugendana n'abina bazanira ba. Turemerewe kugendana n'abafisina Imana ikorera iki? Mungu akutendee nini? Imana ikorera iki? Mungu akutendee nini? Imana ikorera iki? Imana igukorera iki monami? Mungu akufanyie nini? Nige byoroshe kwishuri. Kwiga byoroshe. Aniwezeshe nisome rahisi. Niwe muryango mbonamo amatati yabaye menshi kubera ibintu by'amatongo. Unaona familia palikuwa vita nyingi kwa ajili ya mashamba. Nabajije ni uwe muryango mbona amatati menshi. Ni familia ipi naona vita nyingi? Si waje ujana wa Jesus. Mwe mikrofone nangora natari wabo siko ndarondera. Come in. Ça va? Ça va? Imana ikorera iki mwana? Mungu akutendee nini mtoto? Oya, ufise kimwe kinini mama aracari? Ameze neza? Ari bohanza. 1 2 3 4 5 kubera kimonye kisigiri gatanu. Uvuze ngo ugomba urangiza amashuri neza. Wiga mu kangahe? Unasoma somo la ngapi? Muri university. University. Baba pata mikrofoni abandi. Vuga. Oze. Kuko zorangiza neza. Kamaliza vizuri. Kandi ko ijambo rishitseko. Na kimwe kizonzibira. Hakuna kitakoni. Ana kimwe kizonzibira. Hakuna kitakoni zuia. Oh my God. Ndakuye ko inzitizi ziboneka n'izitaboneka, zinazoonekana na zisizoonekana. Ninde umuntu akora business? Ni nani mtu anafanya biashara? Mikrofoni ni mwa. Leo natumika kama prophet hivi Joshua. Prophet, uno musore mwabajije ku mama we ko hari avuga yuko ari we yabyaye abakobwa batanu asaba. Yes, sindamuzi nakugenda gusengera iki. Nikombe nini ndo niliuliza. Umwanya wewe alikuwa yumvira icyo osaba. Ulipokuwa unajifikiria sazwe dumukozi w'imbura kimazi nakutaniwa niko mtumishi bure. Twahuriye twese hamwe gusaba Yesu sivyo gabosi. Tulikutania sote pamoja kumomba Yesu. Mbona chemba ube wiyumvira? Niliacha wewe unafikiria. Chandabaza mama arihe? Nikauliza mama yuko wapi? Zambira ngo ari Kayanza. Eti yuko Kayanza. Bubanza? Ukabaza ameze neza. Nikakuuliza yuko salama. Uvuga ko ameze neza. Ukasema yuko vizuri. Tena msabye ibintu bibiri. Mimi nilimwambia vitu viwili. Namusabye mama ibintu bibiri. Nilimwambia mama vitu. Agira itiro mu ijoro. Awe na usingizi usiku.
nasubire kubabara ku mugongo na asiongezi umia ariko nase mgongo. guteba mama Nilikataa kukawia kwa mama. cyenda vuga igitigiri kanga 5. Nikasema mama yavyaye hesabu. abakobwa 5. Mama yako alizaa binti ariko watatu. icyo ngeneye nubu Chenye nataka niki? ngomba kuvuga gusa Imana inkorera ikintu kanaka kuko ariko murashobora kuvugana nacu muganirize Mzungumzishe. Prophet, kino kiriko kirakoreka prophet. Yes. Ino nyene muri kano karere. Hii hanga kuna Ah, mwariko murasengera abakobwa babiri. mulikuwa mliombea binti wawili. Umwe muri bo nariko ndamuganiriza. Nilikuwa nazungumzisha umoja. Ndamubwira ati ikintu umwami ariko arakora hari icyo ufise wovuga ku bikorwa biriko biraka. Kuna cha unaweza ukasema kwa Mungu Arambwira ngo uyu anakutendea. munsi niho narifise program, niyo mfise program yo gutuma umugabo ngende. Leo ndo niko na programu ya kutupa Bwana niende. Kubera yuko ayo ubuzima butari bwiza kuva umugabo ava mu mpimba. Kwa maana kuna maisha mabaya toka Bwana Ibintu anatoka ntibimeze mimba. neza ngo n'ibintu bamaze kubikura mu nzu bahora babamwo ariko uyu munsi afise program yo gutuma umugabo. Leo iko na programu ya kutupa bwanake. Jesus. kibazo canje cyari mbega That umugabo is- bimeze gute Swali yangu ilikuwa mume wako viko aje? cyo cyari canjanyiwe Hiyo ndio ilinipeleka kuko kwake. turamusengera Imana imbwiririza mbona arasohoka Tulimwombea Mungu akamtendea mema akatoka gerezani. ariko guta ugiye Kutupa unaenda wapi? ko nigeze kubumviriza nimorondera ukuntu kandi ndabumviriza Mbona niliwahi kuwasikiliza, hamwezi mkatafuta tena gisi so nari niwasikilize. nanse kuvuga Nilikuwa nimekataa kusema. yatembaga inshuro zingahe nyinshi 6 Alianguka mara 6. hari hasigaye inshuro imwe shira ibiganza hejuru Palikuwa panabakia mara moja. ihangane gato mu my brother ujya icare wo ndaje Weketi na kucha. raba neza ujyanye nari nyuma yawe murabe Tizama vizuri ule uko nyuma yako. murabe gusa We mtizame duze tu. ibiganza hejuru Bakiza mikono juu. only diva ikintu c'Imana gusa nico kiza kuba Kitu cha Mungu peke yake ndo ica kitatokea. shetani cyose ndagiprojese hasi Cha shetani chote na kitupa chini. Ah. Rimwe. you see it's do ni bisaba ipo nindakora business Ni nani anafanya biashara? Jesus microphone zezi nogwa gripe Imani musi kuza kuvugisha Mulikuwa mjui kama anafanya yavuze uso? yuko yahora adandaza mwe yarahombye. yes Alikuwa anachuuza lakini ni alihobaga. wewe rero wakora business Wewe ndio ulikuwa unafanya biashara. harageze igihe iyo business iratera imbere Palifika wakati biashara ikasonga mbele, ariko biragenda hasi gutya lakini vikaenda chini kihivi. oh umuhungu wanje akora ku matelefone ari Kijana wangu anatumika kwa masimu, yuko wapi? come wari udandaza ibiki Ulikuwa unachuuza nini? ya botike Duka ndakuguriye na kufungulia ndakugururiye na kufungulia ndakugururiye na kufungulia. migambi minini muri uno mwaka no kuva mu gupanga ino kwinjira mu come out Mipango mikubwa kwa uyu mwaka ni kutoka mu upangaji na Imana kuingia. yanjira bikoze Mungu wangu anavitenda. ushaka ureke gukoma amashi tatyo ijwi Ukitaka uache kupiga makofi. wakora business ya botike Ulikuwa unafanya biashara ya duka saba ikahomba. amakuru yawe uriga cyangwa urakora warahejeje Umemaliza shule? biziki Ulisoma nini? banki assurance Bank assurance. nakazi ofisi Hauna kazi? ndakaguhaye Nakupa Amen. kazi. depratia moshi ndizera ko abizera bakomye amashi kubera ko bizera ko Imana ikora Wanaoamini wanapiga makofi maana wanaamini vinatendeka. yes Huku kuna binti ulisimamisha ulipomwambia wa kwanza alikuwa naumia sana mtumbo, toka mlimwombea hivi yuko Hebrone. vizuri sana, alipona. duza amaboko rimwe Pandisha mikono manura mimoja, duza kabiri pandisha mara igitigiri mbili. kabiri kivuze iki Hesabu 2 na tafsiri nini kwako? ndaheza gishengero Ninabariki kanisa, ndaheza gisengero ninabariki kanisa. mu mwanya akiri ko ariyumvira Muda angalia nafikiria, ndabona umuntu akuze Imana ikoze kuri estoma afise connection nawe ninaona mtu mkubwa Mungu anagusa kwa estoma yake na yuko na connection naye. Imana ibahezagira Mungu awabariki. ibwire ngo ntiwihebure Mwambie usikikati tamaa. ntiwihebure vuga ngo glorioze ntiwihebure Sema glorioso usikati iryo tamaa. jambo ririnjiye muri wo you see God is about to do something Imana iteguye gukora ikintu. God is about to do something Imana iteguye gukora ikintu kanaka. God is about to do something Imana iteguye gukora ikintu kanaka. en fait kuba ndiko ndirekurana hanyu kugira ngo
mugurutse cyane boom nimuke automatically najiachia ni kwa ajili yenu mkifunguka muyindi si sana ibitse mu ibyanyu uingie katika mwingine ulimwengu ambao unaweka vyenu kukuvuga ni Kristo muri twese maana Prophet. anayesema ni Kristo ndani uyu yetu mwigeme avuze ngo muhira ivukana ari umwe ariko mu byo yumva ngo ari abavutse barapfa ngo yibaza yuko yo muri umwana wa kabiri. okay nangore icyo kibaza sivyo nashatse vya kujifikiria sio ndio vinataka there is a woman hariuma the umugore sex feminine amazigi yabara estoma anamaliza nyakati anaumia estoma that's kwa mshengero bahari but najua kama mkanisa wapo Prophet ari nahe kuna uno ushuhuda papa avuga yuko yaje mu kwicumi ku mwaka uheze uramusengera ku vyerekeye business yiwe alikuja mwezi wa 10 ukamwambia kwa ajili ya biashara mu yake kibanza nta 3 miliyo yabonamwo ariko gushika uno musi nyuma yo kumusengera arafisemo 10 miliyo kwa kiwanja alikuwa kwa milioni 3 lakini kwa sasa nyuma ya kumwombea anaona yuko tayari iko na 10 milioni Uyangane abase kukoba mashi wa 75 vumilia waliokataa kupiga makofi wako na 25 desa desa because of your testimony very naye yawe aba event inakuwa 20 milioni aba trans inakuwa 30 aba 40 inakuwa 40 aba 50 inakuwa 50 aba 60 aba 70 aba 80 aba 90 Hallelujah. Aba 100 ukubinezererewe nawe Imana irakudugije Imana irakudugije Imana irakudugije Imana irakudugije abadafise Yesu hari icyo batazi ntibabona urukundo uhora adukunda abadafise Yesu hari icyo batazi ntibabona urukundo Chandra Male. Thank you. Listen. Akose kumva. Namuna gwai wanyu. Hakuna mtu anagonjwa kwenu. Namuna wewe hapa Wewe. nori. Namuna gwai. Hakuna mtu mgonjwa. At that time beko arambosa microphone zirani metikani kamera nini shina. Mikrofoni iko. Because ndiko ndumva umuntu. Niko nasikia Prophet mtoi wewe ni wagwaye mdogo wake anagonjwa. na se wiwe mutoi wiwe hamwe na se wiwe Ndiko ndumva okay bukanya ndavuga iki ngomba kuwe. Ariko ari umuntu afise ikibazo aba barakwivi. Kuna mtu ana tatizo anaumia kwenye goti. Undi simishengero ndashaka kugana nuke. Undi abara ku mugongo. God is here. Ongine anaumia mgongo. Imana iringaye igomba ikugirire neza. Mungu yuko hapa anataka kutendea mema. Ndagusengera. Na kuombea mu izina ry'iyamamagaye kwa jina aliyeniita. akaba ariyo yandungitse ndakubaze ko wakora business. Kama yeye ndo alinituma nikuulize kama ulikuwa mfanya biashara. Aragwaye business idahomba. Anakupatia biashara ambayo haihombi. Aragwaye business idahomba. Anakupa biashara ambayo haihombi. Aragwaye business idahomba. Anakupa biashara haihombi. Imwemu y'uruhombo Roho ya ikora mu muryango inatumika mfamilia. Iragiye. Inaenda. Irajugumiye. Inatetemeka. Iragiye. Oh my God. Wali kukomera Imana amashi wali kuyakoma neza Pigia Mungu makofi, ungeyapiga vizuri. I pray Tasenze Imana akwiyumviriyeko Mungu alikujifikiria ibona eko. biwanyu. Moja na wakwenda. Ndabasabiye gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ninawaombea kupona kwa jina la Yesu Uzoze Kristo. gushinga naye. Ukuje kushuhudia. Ariko nawe Imana igucira inzira. Lakini nawe pia Mungu akupasulie njia. Akantu kaza nk'akantu gato ariko kagacika ikibazo gikomeye kandi gikuruhisha. Kakitu kanakuja kama kakitu kadogo lakini kanafanyika tatizo kubwa tena Imana ngumu. iragukwiye mu bibazo. Mungu anakutoa matatizo. Mbonye igitigiri kabiri I don't know why. Ninaona hesabu 2 sijui kwa nini. Ndacariko ndirondera kugira ngo Ningali ndunge. najitafuta ili nipande. Uyu munsi Leo Joshua araboneka mushasha. Joshua anaonekana Oh yes. Jesus. Kuchubahiro chande. kwa heshima ya Icyubahiro ni chande. icyubahiro ni cy'Imana Icyubahiro tugihende. icyubahiro ni cy'Imana Icyubahiro ni chande. icyubahiro
amashi ayo maboko Imana iraje. Prophet ari ibintu bibiri bimatanye n'igitigiri kabiri. Icambere n'umukobwa bavukana n'umwana wa kabiri iwabo afise ikibazo kubera ko yavyaye akiri muto ageze igihe ivyo mubajije atari byo yishura canke akishura atevye ariko ica kabiri mu kwezi kwa kabiri niho yaronse passport. Mwezi wa pili ndo alipataga passport. Urafise umugore cyane. Uko na mke au? Unataka nini? inyigisho najya mbere umusista n'umugore wa Muyombo. Usigaza ejo. Mana nakushimiye. Mungu nakushukuru. Ibyo yaburiye handa birongere ngaha. Yenye alikosea pengine avipatia. Ndakoze ku mutima wawe. Nagusa kwa roho yako. Imana iraguha amahoro. Mungu anakupa amani. Uzokorera Imana. Utumikiage Izokurigirana neza. Mu izina rya Yesu. Inahe. Sharina Shane yafashwe abyimba amaguru cyane. Alishikwa na Kuburyo vimba bitashobora miguu. gukunda ko yambara ibirato. Ilikuwa iwezekani avae viatu. Kandi yarababara cyane. Alikuwa naumia sana. Igihe tugiye ku musozi le 28 Tulipoenda kumlima le 28 Desemba ndagomba ukunduza umusozi. Alisema gisi napanda mlima. Nirudia miguu yavuye imevibuka. y'amaguru yatanguye kuvyimbuka. Alitoka eko. Ameze neza. Ivyuko vizuri. Anaweza vaa pia viatu. Ayo mashini make. Ayo makofi. Oh yes. Glory. Wow. You see, God is good. Imana ni nziza. Abi naye mubaye mikrofoni sitagwaye gripe. Mumko mikrofoni za sauti kubwa na mkoa naume. Prophet afisia n'iyindi ntahe. Musaza wiwe yafashwe. Imana igomba ikugirire neza. Mungu anataka kutendee mema wewe. Imana igomba ikugirire neza. Mungu anataka kutendee mema. Ijuye kurambira ngo na kimwe ngo kigenda neza. Sauti inaniambia hakuna hata kimoja kinaenda vizuri. Ivyo ushira umutima ugomba kushika ko vyose biriko biranga. Yenye unatia roho watakufikie kwa lakini vyote vinaharibika. Ukwiyebura kuriko kuraba mu mutima ni kwinshi. Kukata tamaa vinakuwa rohoni ni vingi. Paka pale mtu anasema Mungu iko sasa tuikuja kushindikiza wengine. Kugeza hofu kama natwe twaje guherekeza abandi. Imana igiye kukwereka ko atamuntu yaremewe kuherekeza abandi abantu bose baremewe kunezeza. Mungu anaenda kukuonesha kwamba hakuna mwali kuja kushindikiza wengine, kila mtu aliumbiwa kwa mpango mzuri. Sizi ico mbonye. Sijui che naona. Mbonye nkuko umengo igeze kuba isezerano. Ninaona kama paliwahi kuwa ahadi. Haba gusezeranya n'umuntu ikintu. Pakawa kwa dia mtu kitu. Hama ni yabaye umwizigirwa. Alafu hakuwa mwaminifu. Arabaza umutima wawe. Akaumiza roho yako. Uracika intege. Ukakata tamaa. Sinzi ivyo ndiko ndavuga. Sijui vye niko nasema. Ndiko mvuga ibiriko birancambukana. Niko nasema vye vinapita kinywani. Ni wewe uzi neza ivyo ndiko ndavuga. Ni wewe unajua vizuri hivyo vye nasema. Ibikurikira ni wowe wadufasha. Ya kufuata ni wewe ndio utatusaidia. Father, I pray. Data ndasenze. Change this story. Hindura ino histoire. Change this story. Hindura ino Change this story. Hindura ino histoire. Change this story. Hindura ino histoire. Change this story. Change this story. Hindura ino histoire. You know some people. Abantu bamwe bamwe. Murakeneye igitabo kugira ngo mumenye ko mwahawe prophecy. Munahitaji kitabu ili mjue kama mlipewa But other unabii. people. Ariko abandi bantu Bararindira ijambo rimwe ryonyene. wanasubiria neno moja peke Rivuye yake kuhoraho. inayotoka kwa Bwana. Mukama nibikwiye kuza mu mutima wacu. Ariko vuga. Jambo limegusa umutima. Some people murarindira ibitabo. Watu wamoja mnasubiria vitabu. Ariko abantu barindira ijambo rimwe. Kuna watu wanasubiria neno limoja. Imana iraguhaye naguye amarira izana ibihe by'umunezero mu buzima bwawe. Mungu anakuvuta machozi, analeta nyakati ya furaha maisha yako. Igihe cyose wagomba kwinjira mu bituma uryoherwa hazi ikintu buri gihe gaca kubita hagati kugira ngo wumve kuri kuracika intege. Ibyo birarangiye ni ukuri. Mu kwezi kumuzomenya ko Imana itanga umunezero. Mmoja utajua kama Mungu anapananga furaha. Imana irambwiye ngo ari abantu bakeneye ijambo rimwe, tanga ijambo. Kuna watu wanahitaji neno moja pekee. Tanga ijambo. Maana neno. Hari na ya kabiri. Kuna ushuhuda wa pili. Abari kuri live. Wenye wako ku live. As a prophet, as a voice. Mumuvukishwa nk'ijwi. I decree and I declare. Ndavuze natura. Amateka yarahindutse. Maisha yako yanabadilika. Amateka yarahindutse. Historia yako inabadilika. Zina ryawe ritangurwa na se. Jina lako linaanza na se. Uri kwiruka kuri document. Uko na kibilia document. Warushe. Umechoka. Ufise akayobe kakure. Uko na kawekundu kama. Uyu mwanya tuvugana nibaza ko wambaye muzu yarushe. Uyu muda tunazungumza nadhani unavaa. Change ni wali wambaye ejo. Au tuli kunavaa. Félicitations. Félicitations. Document wanazikupatia. Document wanazikupatia. Kama wasikupatia. Bataguhaye. Narudia maombi. Tasubira mu masengesho. Jesus.
Sweti ya mikrofone chini hiyo nishabikata. Sinzoshira mikrofone hasi tunarafyanza. Shetani anaweza kupata afya. Shetani yotagira magara meza pe. Jesus. Musaza wiwe yafashwe aribwa cyane. Kaka yake atangura gukoma induru nyinshi cyane. Anapika kelele. Munyuma atakaza ubwenge atangura kuzana ifuro mu kanwa. Akazaleta pofu kinywani. Namenye arafatana. Meno yakakamatana. Hari mu ijoro bari bamaze kuryama. Ilikuwa usiku na mweza kulala. Mama wacha agenda ahamagara Jana ati musaza we asa n'uwapfuye. Wakaenda kumuita Jana ngambia Jana chagenda atwaye amazi ya sozo. Akapeleka ile maji ya sozo. Walitupa mpe. Haleluya. Haleluya. Achara yamunywesha. Uko nyana ataravyuka. No. Sozo wanaitaka last bomb. Sozo waita bombe ya nyuma. Sozo. Sozo. Ni bombe ya nyumba. Ni bombe ya nyuma. Kantu kuzoba gift ya mafuta ya sozo kila mtu. Ninaenda kuwapatia ni gift ya mafuta ya sozo. Sozo. Prophet avuga yuko yakundanye n'umuhungu birakundana biragera kure cyane. Alipendana na kijana mbali sana. Birakunda. I know that language. Okay, barakundana baragera kure. Igihe byononekara wakati biliharibika hageze ahantu aho yumva ubwenge umengo bwoto. Nicho nagomba na alisikia kama kichwa akili zinaanza. Hariyo covenant. Hariyo masezerano. Yabaye brisé. Ilikuwa brisé. Irakubabaza. Ikakuumiza. Narababwira sinzi nivyo ndiko ndavuga sinzi ivyo ndiko ndavuga. Nikawaambia sijui hata Venus. Ibintu biramfashe ku rurimi. Ibintu binanikamata. Ariko warabizi. Yanajua. Atubwiye gute? Anatuambia yakundanye n'umuhungu. Alipendana na kijana. Arava mu masezerano. Akatoka mu ahadi. Gezaho ahakwa kuga trouble. Mpaka akakosea kwa trouble. Ushaka ko Imana igukorera iki? Unataka Mungu akufanyie nini? Hagarara ngaho. Ushaka ko Imana igukorera iki? Ube bwa vere bwa rusha Imana igukorera iki? Mungu akufanyie nini? Imana yomfasha mu gusenga kwanje azogira igihe yaho gusengera nanje munagaki. We, auko daktari achama chahino. Mubi nigiki Imana yogukorera uyu munsi cange muri no mwaka cyo kunezereza. Niumva wewe ugomba ni vyukuri warakomeretse. Ugomba gusengera abagwayi. Stand up my son. Aguruka. I declare you victorious in battle. Uhere hizo muzo ukagera kwizo hanzi zineshi. You get it? Imana iragukunda. Ikibabaje suko yavuye mu masezerano. Ikibabaje nuko wari waramwihaye. Kuri jimpati. Muri cyo gihe n'Imana ukaba wari warayibagiye. And then ikibabaje cyakabi yarakututse ikintu cyose umuntu atovuga uwundi. Yarakwisa amazina yose. Umva yakugize mubi mu bantu kugezaho wenyene wiyanka utangura kwiyumva ko nonyene uri mubi kubera ko yaguhamagaye. Kama unaenda na mumiambiri wako somoje mtoto watugisuri mwachaga nibugiye tena bibiswawe nore kumwana w'abaduko wa Musa utaraza yarariho none kama haujakuwa alikuwepo ni makosa kuumiza roho ya mtu na makosa kuwa watu nase kuvuga ibitusi yagutuse kuko vyose biri kwera nca mu matwi. Nilikataa kusema matusi ile kutukana maana yote yako napita kwenye masikio. Ariko harageze igihe no kwiraba mu cirore wanka kuko wacubona ivyo yakuvuza. Ilifika wakati auditizamia no kwenye kioo maana ulikuwa unaona vile shaka no agumagaruka mu mutwe shaka mvemo burundu. Niumva ko akigaruka mu mutwe. Akingalikia anakuja mu kichwa chake. Damani. Wewe umengowe ni gangi wa ajabu. Anamshinda komando, mbona na yeye naona ni wasiwasi tu. Kono wenyewe mbona ni wasiwasi? Ni wasiwasi. Yowaruta komando. Anazidi komando. Ngo gutwarahe. Akupeleke wapi? Ngo ni mujana. Hamwezi mkaenda naye. Ngo murenganye ngo ni woboneka. Mukipita pamoja wesionekana. Umuntu wakiriye atavyisha fise. Mtu ulipokea hana azame. Umuntu no mu vyawe yarabijyako. Na mu vyako alikula yeye. Kwanza alikuwa ni ule wanaume unakula neza wanawake sana. Kwanza yari yeye wewe. Burya buhungu burya amafaranga y'abakobwa ukari. No musororera. Ulikunda musororera. None ni wamukuze. Leo nakutukana. Nakubwira
ibagira vuta ndamwanagiye ku mutwe wawe uyu mwaka utarahera Imana yaje guha urugo rw'agaciro rw'icyubahiro in Jesus name I pray. Zanira urutoke wa barko imeti shketomaya tuli atoshkana heshima heshima heshima. Ouch, thank you amashimwe cyane kuma Prophet ari nkahe? ari abagwayi haja Kuna wagonjwa kule. bahaguruke bakore ko kugira ngo tugume mu gicuci nayo na prophet cyangwa bareke mutahe Au ni waache mwende. ndabasenge mana ndabasenge mutahe cyangwa musigare Niwaombea mwende au tubaki tu hapa. Shale barata maya tekele manda mashata baya gira gutya ndakurahiye sizoguheba kandi ndakurahiye sizoguheba 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 ugamena uko nyene amena yawe ari nini igitangaza cyawe kibe kinini uko nyene amena yawe abe yumvikanye n'intahe yawe yumvikane henshi muri kino gisare ko wemeye ko Imana izora igukosora reka iguhe kuko uri umwana wayo mukundwa uratabawe mu izina rya Yesu. Nari njino numva umuntu ababaye mu nda. Nilikuja huku nasikia mtu anaumia mtumbo. Wow, Imana ikugirire neza. Mungu akutendee mema. I see some things. Ndabona ikintu kana. I see something. Ndabona ikintu. I see something. Come on, prophet. Stand up. Haguruka. Ubwami buri ko buranigana. Falme mbili ziko zinapambana. Ubwami bwo mu muryango nibaza ko ari bwo bwabayemo ufalme wa kifamilia ndio ulikuwemo hivyo mwingi. Ufalme wa kifamilia, ubwami bwo mu muryango usambanyi bwari bwinshi cyane. Ufalme wa kifamilia uzinifu ulikuwa mwingi sana. N'ubusambanyi bwari bwinshi cyane. Uzinifu ulikuwa mwingi sana. Urongora rimwe yongerwa kabiri, urongora agenda. Mmoja anajiongeza abagore benshi. Ubwami bwo buragukwega ariko kandi inyota y'Imana iri kwiragukwega. Lakini pia kiu cha Mungu. Urumva wama wibona uhagaze imbere y'abantu kuri stade uri kuravuga haleluya. Unajiona kama haleluya. It happened. Birabaye. Jesus. Oh yes. Nakurahiye sizoguheba. 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 Nakurahiye sizoguheba.
declare Oh, yes. by the power of Jehovah himself. Uvuye hasi uraduze. Uvuye hasi uraduze. Uvuye hasi uraduze. Uvuye hasi uraduze. Abagusuzuguye bazokura bamuca saluti. There is God in heaven. Oh, yes. Yuko Mungu mbinguni. Ina. Reka bashingire ina. Cyenda ngura kusengera abantu, ha? Ariane yafashwe n'umusonga mu mugongo Alikamatwa no mu na kuguru kichome kumgongo ku buryo na bitakunda kumguu. ko yunama Ilikuwa iwezekane mu kazi kiwe asanzwe akora Ku ivyo kazi hari ibintu anafanya. atakora bivanye n'ukuntu bitakunda kuna vitu umugongo alikuwa yaragwaye hafanyi cyane tena jua kuweza kuonama. bimumara kw'indwi yose Akamaliza niho yacaza wiki, arandikisha umutwaro akaandikisha muca muramusengera ikazi, ubu ameze ukamwombea, neza yuko arashobora Ubu umeze neza. Yes. Urashobora kuna. Unaweza unama. Urashobora kuna. Unaweza Una. Amashime cyane kuri Kristo. Ayo mashari mwinzigo tazoma Jesus. No si Yesu wanje mukomeye amashari people who can clap hands for my Jesus. The big Jesus. hari n'iyindi Wow. Gira mugenza. Abantu benshi batoroka ataragera. Watu wengi wanatoroka wanaenda Mugire hapajatimia. igihe ubuvugishwa butanguye. Nyakati unabii unaanza. Nitwemera kuja hanze. Hatukubali kwenda nje. Na petit besoin tuigira ngo uri petit problème. Petit besoin tuita petit problème. Petit besoin tunaita petit problème. Turi ku gicu gikomeye cyane. Tuko katika anga ya nguvu sana. Murabona ko nguma nzunguruka gutyo. Munaona kama nabaki nazunguka. Uko nzunguruka niko cyambona umumareka cange mbona kantu kameze nk'itara pum. Gacamenya uko ndivyo naona kitu kama cange ngabona umuntu baramukozeko. Au naona mtu anamgusa. Gacamenya bagomba bavugeko. Cange ngatera intambwe. Au napiga hatua. Negereye muri ako karere. Nikijongelea hiyo anga. Gaca numva icyo uwo muntu ariko arumva gacamenya ko bagomba bamuvugeko. Nasikia kitu chenye mtu iko nasikia ndio kama anataka kumsemea. Sibona je nandika. Sio wenye nimekuwa nimeandika. Bisiguru umuntu wese arashobora guhura n'iki uyo munsi. Oh yes. Ina mtu anaweza kukutana na vyake siku ya leo. And my wish. Icho nifuza. Umuntu wese ahure n'iki Imana yamuzaniye. Amen. Kile chenye Mungu alimletea. Amashengero y'ubuvugishwa ntamenyerewe cyane mu bihugu byacu. Makanisa ya unabii hayazoeleki sana manchi yetu. Aha twageze aho umuvugishwa ataba yanditse aho Imana yanditse ihitamo abishaka utaka ukwibishaka. Hapa tunafika kwenye nabii anakuwa hakuandika lakini kwenye Mungu aliandika anachagua mwenye anataka na muda anatakia eko. Dimension y'uko namaso yuguruka bivana n'inyota twe dufise. Viwango vya gisi macho yanafunguka inalingana na kiu ambayo tuko nacho. But I pray. Mukamwanda senze. Umuntu wese akorerwa mizina rya Yesu. Kila mtu atumikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Zojamanez. Nzoso yakwangaika mwijoro. Autongeza ngaika usiku. I bless you. Ndaguhezagiye. iyindi ntahe Ungine ushuhuda. hari mu kwa 12 Ilikuwa mwezi wa icyo gihe mwari 12. hanze Mlikuwa ariko nje. higisha Pastor Bertrand Panafundisha Pastor muratanga Bertrand. profesi muravuga ati Mkapana profesi. Natanga profesi ndi hanze. Nikapana Ego. profesi niko nje. muravuga ati mu ruhande rwa Pastor Salomo Eti nafasi hariho ya Pastor umukobwa yicaye Salomo. inyuma Piko binti anaketi yarasize nyuma. guharira abavyeyi biwe Alikataa kusamea wazazi ati wake. nagenda asaba imbabazi abavyeyi biwe Aende aombe msamaha wazazi wake. ariyumva aravuga ati byaje byose ni jewe Akajisikia akasema inawezekana ni arabura mimi. amahoro Akakosa mu nyuma amani. cara telefone abavyeyi biwe Akapigia simu wazazi. arabasaba imbabazi Akawaomba nabo msamaha. baramubwira ati natwebwe turagusavye imbabazi Wakasema na sisi tunakuomba msamaha. papa we ntiyarazi kumusaba amafaranga Baba yake alikuwa aje kumwomba mugabe ico pesa. gihe nyene kuko mwari mwavuze ati uwo mukobwa ntiyasaba imbabazi Eti yo binti mume yake mu ndwi zitatu Wiki hazokoreka ikintu ku buzima bwiwe atafanywa kitu mu maisha yake. papa wiwe acaramusaba amafaranga amanuka ni Bujumbura gusa kuramutsa umuntu Baba yake akamwomba pesa ashuke Bujumbura. aho kusalimia yashikiye papa wiwe kwenye baba yake alifikia. uwo muntu yamubwiye ati umukobwa wawe mubwire binti wako. asaba ikintu cyo ari cyo cyose ashaka Mwambie aombe chochote Nzomuha atakataka. umutahe. Nitampa mtaji. Baca baramukorerako. Wakamtumikia eko. Navugishijwe ndi hanze. Nilitoa unabii niko nje. Wari ngaha Ulikuwa hauko icyo hapa. gihe ariko arigisha Bertrand Palikuwa nafundisha Pastor Nandika Bertrand. nandika prophecy. Nikaandika gutanga prophecy. profesi ku matelefone Wow. nyine nciye muri kibanza Wow. tuvuga ati hariho umukobwa yicaye inyuma ya Pastor Salomo ati agenda asaba imbabazi abavyeyi biwe Twavyumvise. Uyo muntu yakubwiye ngo usavye ikintu ushaka arakigwaye. narakeye Arakiguha.
saba rero Imana yanje cyo ushaka. Omba sasa Mungu wangu. Yes. Ndakwereka uwihuta. Speed. Afise speed kuruta train, hein? Iko na speed zaidi. Imana mumutahe. Egera kwanza. Nigute usaba umutahe abani Imana umutahe barangana. Wumuna? Oya. Gambere yambwiye ndondere vyangombwa. Aho yari karambwira ngo yende kuja ndamubwira ko ntakunze. Ah, kumbe ni utakunze. Ukeneye umutahe. Nijo cyambere. Ndo cha kwanza. The giver of good things. Utanzi wa ibintu. Murashobora gutangura kujana kwaya na intercession murashobora gukorana. Kwaya na intercession. Kwaya ni naye murashobora gukorana. Ndazikeneye naye zose kwaya iraza kumenya umwanya gagarike. I'm coming to you. Ndaje kuri mwebwe bakunzi beza. Wapfuye akazuka aracari muzima. Nimwakira Joshua muzuba mwibesha. Mwakire Yesu yabapfiriye agomba bagirire neza. Igihe nari muri retreat niyo yambwiye ngo kuraba n'inyuma bashira imbere ndabakiza ishengero ryose ribona. Arambwira ngo warabanyegeje nguko umenga usiga utinya gusengera abagwaye. Arambwira wewe muri quartier se turi hehe? Abagwayi nibo bicara imbere. Ambwira ngo nobakiza gute? Nawe wenyene wabanyegeje. Nawe urabibagira. Acambwira ngo bashire hajya baboneke. Kuva ico gihe murazi biriko birakoreka. Ndajaho muri ndaje nzanye ya mana ya Abraham. Ndajaho muri ndaje nk'isanduku y'isezerano. Ndatangaje mu izina rya Yesu ingwara ziranyibwa. Ejo yarambwiye soma somehe soma yo Matayo 14:2 Chansanga baranditse ngo bamwe bavuga ngo ni Yohana yazutse. Acambwira ngo genda bazokwita umuzuke kubera ivyo ngomba gukorana nawe. Go and do the best you can. Shengero mugume mu gicu ciza cyo gusengera. Abafisi naye baduza amaboko kugira ngo duhure n'izi ntahe. Abafisi naye baduza mama radugije naye mama nibaza ko yaje atavuga. Mama radugije amaboko. Mama radugije amaboko. Somebody here again. Baze bamumvirize turajanye. Undi munaze yumvirize uyu muntu. Undi afisi naye. I see a man there with a testimony. Kevin. Hari umuntu afisi naye. Kwaya tumaranye imyaka myinshi abakuze muri mwebwe bumvirize naye. Kwaya. Thank you. Uyu mumama igihe bagenda ku musozi 25 yaramaze iminsi ibiri afite ikintu kimucumita ku mutima akavuga yumva imisonga myinshi. Hanyuma igihe bari ku musozi ahagurutse avuze yuko ari karababara uravuga ngo ndabizi. Haheze iminsi ibiri cya kintu cyamubanza cyaciye gihera ngo ameze neza cyane ya misonga nk'ayakicumva. Vichome amesikiagi tena. Amen. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, blessed Redeemer. Your glory fills the air. Everlasting, everlasting Father, the one who watches me. Umwana yari kuba yarakize ariko abadayimoni binyegeza inyuma. Amaze imyaka 2 yarahiye. Bamaze kumwopera biranga kugeza ukuboko kumugara. Abadayimoni bariko barazibira ugukira kuko hari umuntu yavuze ngo zogatuma kahangayika. Icyambere uwamusunise guhangayika atangiye guhangayika kuvuye umunota. Amen. Icya kabiri
ndakuyeko abadayimoni muri uyu mwana. Ninatoeko mapepo moyo mtoto. Ukuboko gusubire kuba kuzima mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Wabushewe n'inkovu, menya ko Yesu ari muzima. Mama, bino bintu wanditse uraza kumenya ko Imana ikora. Muma amazi. Nipeni maji. Hari intahe no muvyeyi yaje kwa Mungu ngaha. Huyu mama alikuja siku yari yarafashwe n'ibintu bimudadaza amenyo, alikuwa alikamatwa na vitu ntiyashobora no kubona neza, hakuweza kuona vitu, yarafise n'ibintu bimeze nk'umusonga, alikuwa na vitu kama vichomi. ariko igihe umuvugishwa yamusengera dimanche, lakini nabii alipomwombea siku ya Ida, ahejeje kumusengera, alipomaliza kumwombea, yarafise ngo n'ibintu bimutwara imwemu, alikuwa na vitu pia vinampeleka. umuvyeyi ahejeje kumusengera, baririmbyi bariko bararirimba, sasa alipomaliza kumwombea, avuga ngo uko baririmba niko yumva umunezero ururuka mu mutima wiwe. eti kisi walikuwa wanaimba ndio kisi alikuwa aciye umwanya umuvyeyi yaramuhaye amazi ku maboko, muda mzazi akampatia maji, ayo mazi arayanwa, ayo maji akayakunywa, ariko arasohoka ataha, alipoenda natoka, yumva umenga ni nk'ijwi riturutse rimuvamwo, akasikia kama ni sauti inamtoka, yumva atanguye kuvuga buhoro buhoro, akasikia anaanza kusema, hanyuma ijwi riraheza rirasohoka neza. Ubu rero yaje gushima Imana, arabona neza, aravuga neza, yahora babara ku isosi n'ababara, imisonga yarafise yaheze. Amashi menshi ku Mwami Yesu. Wovuga ikima aravuze ayo mashari mwishari, I don't know. Arabona neza, aravuga neza, arajya neza, aranywa neza, atavuga neza, abayeho neza, aratera imbere neza, kubera Imana nziza ibyino nziza. Huyu mama anashukuru Mungu sana. Mu kwezi k'umunani, mwezi wa 8, niho bahezagira mariage yiwe ngaha, ndipo mulibariki. Arashima Imana ko yabonye ukugira neza kw'Imana. Anashukuru Mungu mariage yiwe ikagenda neza cyane. Ndoa yake ikenda vizuri. Bararonse uburyo bwinshi batari biteze. Walipata pesa, ibintu byose biragenda neza kuri isengesho wamutegeye. Kwa ajili ya Mungu ulimwombea. Ayo niyo mashi y'abantu bumvise byagenze neza. Jesus. Kuna ungine ushuhuda. Uyu Mungu meje gusengera muri uno mwanya. Uyu kijana mnamaliza ombi. Mwavuze yuko mu muryango iwabo bari baboshwe n'imwe mu busambanyi. Walifungwa na roho ya uzini. Nawe ahejeje kuvuga yuko na yanamaliza sema igihe mwasengera ujya mukobwa muri ko muravuga ko yahenzwe. Mungu mnasema kama lidanganya. Nawe yavuze yuko yabesha abakobwa na yalikuwa anadanganya ko bazogira mariage. Watafunga ndoa. Nama invitation bakayakora. Na invitation anazifanya. Agaca bivamwo. Anabitoka hemo. Kandi avuga yuko kucigwa mwigishije yuko iyo umuntu ari mu bibi abantu babi niyo baza bakamwankuraja. Nawe muri ico gihe yaba ari muri ivyo vyaha abantu baramwankuraja, agaca abona yuko mu karere ari we wa mbere. Ubu rero avuga yuko icigwa cyamufashije yuko nawe ahejeje gutabarwa muri kano kanya. Amashi menshi cyane kuri Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo. Intahe zirabandanya. Ushuhuda unaendelea. Uyu mwigeme uyu binti yaraje ngaha yarafise ikibazo agwaye mu nda cyane. Alikuja hapa na tatizo. Yaramaze desemene mu bitaro. Alimaliza wiki mbili hospitali. Igihe yaje ngaha alipokuja hapa Keve yari kuri program. Aravuga ngo aho muvugishwa yinjirira mu ishengero mwizere. Akasema nabii akiingia mkanisa. Ariko we avuga ngo sinashoboye kwizera kuko nari merewe nabi. Akasema
hanyuma ico gihe yari afise amazi yakwiye ku musozi. Ashitse muhira yaciye anywa ayo mazi, kandi muhira baramutwenga bamubwira ngo iyo mana musenga ngo iyo mana ya Joshua siyo. Ariko mwijoro aryamye hejeje kunywa ayo mazi aravuga ngo mana kura akagasuzuguro. Avuga ngo ahejeje kunywa ayo mazi aryamye ivyo bintu byose byaciye bihera, yavyutse ari muzima. Yesu ahabwe icubahiro. Shira ikiganza hejuru uvuga ngo mana kura kwa gasuzuguro, mana kura kwa gasuzuguro, ondoa iyo sara. Uno mukobwa wa Kristo yaje gusengera ngaho, yari asanzwe akora ahantu, ariko yama mu mamanka misi yose hamwe desa 50 arenga ahandi 40 ahandi n'ayandi niko kubashitsa muri kino kibanza. Ubu bimeze neza, aradandaza kunguka, amashi menshi cyane ku mana y'umuvugisha. Oh yes. Jesus, Jesus, Jesus.
hari yindi ntahe uyu mukobwa mama we yaraje ngaha yamagwaragurika mama we igihe cyose mama we amaze kuza ngaha yavuze ko yaragwaye umugongo n'amaromatisme hanyuma ucuramuha amazi amazi yaciye agenda yaduganye muguru na papa we kandi yarasanzwe agwaye mama we wacashikaho amazi papa wiwe aramubwira ati aya mazi nawe muvugishwa yasengeye yaje gushima Imana kuva icyo gihe gushika n'ubu ntibarasura kugwara bameze neza cyane ikindi naco yarafise umugenzi we babana yamarika aramucokora igihe cyose uva mu kanyosha ugenda hariya kwa Joshua kurondera nawe aravuga ati ndazi icyo Imana yakoze nzobandanya njyayo uwo munyeshure Biju niwe yamwigisha uyo mwanafunzi Biju ndo alimfundisha Biju ariko arabigisha Biju alipokuwa anawafundisha acha arashinga intahe akashuhudia aravuga aho Imana yamukuye akasema kwenye Mungu alimtoa arababwira ingene yakijijwe akawaambia kisi aliokoka wa mukobwa nawe acafata decision yo gukizwa ule binti akachukua uamuzi wa kuokoka ubu yarakiriye umwami Yesu kumwami n'umukiza mu bugingo bwiwe ameshampokea Yesu kuwa mfalme wa mwokozi wake intercession nariko segera umuntu hajya mumufasha mama abonye amazi papa mama alipona maji akaita papa nawe ibisigaye bimeze nk'isinema z'igihindi nakuwa kama filamu za Kihindi sinababwiye igituma nambaye impuzu z'igihindi ndahezagiye ubuzima bwanyu inabariki maisha yenu ndatangaje ko umuryango wose utabawe kandi bagiye kumva inaye yawe vuba familia yote na kusikia ushuhuda wako wote Prophet naye zirabandanya ushuhuda unaendelea Masabo Aimable arashinga intahe Masabo Aimable avuga ngo yaramaze igihe kinini imyaka myinshi afite ikibazo cy'umugongo alikuwa na miaka mingi ntibyakunda yuko yicara ku ntebe amara umwanya munini ilikuwa haiwezekani yake umuvugishwa yaramusengeye nabii alimuombea amusengeye umugongo warakize alimuombea mgongo ulipona harigeze kubiga ikorane batanga udukupo tw'ibikorane ngo bagende baduha abantu paliwahi kwa mkutano kapana we ako gakupo aho kugatanga yaciye agenda agatwaye aduze ruguru pali yakupana alienda nako ibintu byiwe byose nta kintu na kimwe cyagenda neza vitu vyake vyote ilikuwa ariko igihe kimwe arizera afise nako gakupo nyakati moja kaamini aravuga ngo Mana ya Joshua ndago mumpindurira ubuzima akasema Mungu wa Joshua nataka kubadilishia kuva inyuma y'ico gihe toka nyuma ya hiyo nyakati yaciye aronka akazi baca mu telefone agaruka i Bujumbura araronka akazi alipita anapata kazi yarafise ibyaha byari byaramunaniye guheba alikuwa na dhambi zimemshinda kuacha yaripfuje imyaka 7 guheba inzoga byari byaranse alitamani miaka 7 ariko ubu byarakunze kwaheba inzoga yahora afise ikibazo cy'amaso y'ipasio ariko ubu byaraheze avuga ngo kuva ageze muri kino kibanza ibintu byinshi byarugurutse amashi menshi kuri Yesu Kristo nukuri neza n'imbabazi bizanyoma b'iminsi yose nanje nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi Prophet naye zirabandanya ushuhuda unaendelea uyu mumama n'umushitsi yajava muri Nigeria uyu mama ni mgeni ametoka Nigeria igihe mwako murasuka amavuta kurujya mu papa nyakati mlimina mafuta kwa ule baba yaguma senga cyane avuga ati alibaki anaomba sana na Imana imuvugishwa ize kumvugishwa ko mu izina rya Yesu Mungu wa nabii akuje kunipa unabii pia kwa jina la Yesu igihe wakura avugishwa nyakati ulikuwa unatoa unabii wachimwa profesi no mama profesi umama ama umaze kumwa profesi ulipomaliza kumpa unabii kubera ngo wavuze mu kirundi kinyaruka cyane maana ulisema kwa kirundi cha haraka hakusikia mzuri ariko icashima Imana chenye nashukuru Mungu yashima Imana yuko yaje muri no shengero alishukuru Mungu kuja mu kanisa avuga ati sinze gutaha umuvugishwa atamaye profesi eti nisiendi nyumbani bila nabii hakunipa unabii what had saying icho navuze I said that navuze yuko anytime you approach a good things igihe cyose wegereje ikintu ciza anytime is your time to enjoy igihe cyose ari umwanya wawe wo kunezererwa the enemy brought
some things which brings cries. umwasi achazana ikintu gituma urira. Is the truth? Nukuri. Yes, of all the time. Igihe cyose. So a person can see you there. Umuntu ashobora kukubona ngaho. Can hear that you are coming from there. Atuvuye hariya. But sometimes it's painful. Mugawe igihe kimwe kimwe birababaza. And I hear in the realm of the spirit. Ndumva mwisi y'imwemo. You love people. Urakunda abantu. You give yourself to people. Uritangira abantu. But many times, mugabo kenshi, what returns on you is not the same things you have done. Ibikugarukako ntibiratandukanye cyane n'ibyo wowe ukora. And other things which bring pain in you. Ico kintu kikazana ububabare cyane muri wewe. And some of them, they are even people in the family. Bamwe muri bo n'abantu bo mu muryango. Other people near the family. Abantu kandi bari hafi y'umuryango. No, any time, there is no time you done a good and they recognize. But when you miss to do some things, it's become a story because they think you have to give. But what they even give you at least love and recognition. So then, in you there is crying. There is pain. But because you are here, I know my God, the story gonna change. I don't say this because you have more money. By your little you have, you love people. But anytime you don't have, anytime you don't find some things to give them, you become an enemy. You become an enemy. One day you sit down and say, God, where is love? We give love to people, but they don't give us. But because you love God, even you say, I never do it again. Tomorrow you do again. But I hear a voice in the spirit. Prophet brought her here to open her life. Because I see the realm of the spirit. It's like I'm in the family. You know, in the family there are many people. And every person come where he is coming from. But there is a certain connection with aunties, which the devil has put tight. So the same cloth, the same blockage try to put you on you. I was sending by God for one reason. Difficult matters. I come out for 40 days of prayer. I know you are here for a big miracle. I can pass in Nigeria in April or May. I can pass in Nigeria. When I'll be there, I'll pray another prayer. But now, your doors are open. Your doors are open. Your doors are open. Receive anointing. Amen. Do you need prophecy? Prophesy, Papa. Just. But bazorabasana menu. Watakuwa naleta menu. Wakandika, do you need prophecy in English? Urakeneye ubuvugishwa mu Cyongereza. In Swahili? Mu Kiswahili. Swahili from Kenya? Swahili yo muri Kenya. Swahili from Congo? Swahili cha Congo. Yeah. My father. Akarimi nako nikazotumara mazangie Nigeria. Prophet Arindi ntahe. Kuna ungine ushuda. Ukwezi kwa 12. Mwezi wa 12. Uyu yarahagaze ngaha. Uyu alisimama hapa. Uturavuga ngo kubera iki utakigenda. Ukamuuliza kwa nini uendagi tena. Aravuga ati ntavyonzi. Akasema sijui. Ucuramwugururira. Ukamfungulia. Ukwezi kwa mbere yaciye asubira kurira indege. Mwezi wa kwanza alipanda tena ndege. Yaje gushima Imana ku rugendo rwe rwagenze neza. Anakuja shukuru safari yake. Ubandanye umwongera. Uendelee tu na kuongeza tunamuongeza. Wari urese na Norvege. Ulikuwaga Norvege. Chadakura kubera kutakigenda. Nikakuuliza kwa nini uenda gite? Wachi ugenda he? Ulienda muri Togo. Wachi uja muri Togo. Kubera kutakigenda i Ulaya. Kwa nini uenda gi Ulaya? Amen. Aragiye kandi.
hari yindi ntahe ngaha intahe zirabandanya. Kuna wengine ushuhuda zinaendelea. Ku munsi wa Mungu muvugishwa yaravuze. Siku ya Inga nabii aravuga ngo iyi ndwi izoba nziza cyane. Eti wiki itakuwa nzuri zaidi. Uyu mwigeme yari ngaha kwa Mungu. Uyu binti alikuwa yarafise ikibazo c'amafaranga. Alikuwa na tatizo ya pesa. Muri iyo ndwi. Iyo wiki. Hari amafaranga yarakeneye. Kuna pesa alikuwa na hitaji. Yavuze ngo nubwo atashitse yose. Ariko igice cyayo nari nkeneye yarashitse. Kipande cha my God. Ayo mashi n'amashi y'abantu atajambo ry'umuvugishwa rizakorokera hasi. Yes. Prophet arindi nahe. Kuna wengine ushuhuda. Uyu mama yaje mu gikorane i Bukavu. Uyu mama alikuja wait kuva uyu munsi uzogenda ku ishuri. Ndaba ivyakuzibe ndaba Netizame ivyakuzibe birakurekuye. Vilivyokuzuia uri umwana mwiza. Mtoto mzuri. Prophet Christine yari mu gikorani Bukavu. Christine alikuwa kwa mkutano Bukavu. Yaramaze imyaka 9 agwaye stoma. Alikuwa anamaliza miaka 9 na gonjwa agiye stoma. ku kazi agenda ni miti. Akienda kazini anaenda na dawa. Ntiyashaka kujana dafisi miti. Alikuwa hawezi kwenda muri ico gikorane. Huyo mkutano. Mwara musengeye. Mulimuombea. Kuva ico gihe. Toka hizo nyakati. Gushika nuno munsi nibihe byose. Mpaka siku ya leo na nyakati zote. Narasubira kubabara estoma yarakize ameze neza cyane. Amashi kuri Yesu Kristo. Makofi kwa Yesu. Ndaje kuramutso twahuriye Bukavu. Ninakuja kusalimu ule mnyaka Bukavu. You are a good woman. Umukobwa mama mwiza. Nureka gushinga intahe. Haukosagi kushuhuda. Ni Bukavu waranshinga intahe. Hata Bukavu ulishuhudia. Ndashima Imana kuburinga ariko kandi bamahoro. Nangorane nimiza kuba Bukavu biri. Hakuna tatizo. Ibintu Yesu arabimetriza. Ibi tu Yesu arabimetriza. Ndakudugije ndasiko ukora mu vya konsila genda Amerika na. Ninajua kama unatumika mu vya konsila wewe Amerika. Prophet yindi ntahe. Mwingine ushuhuda. Uyu mama yarafise iginyo riguma rimujya. Uyu mama alikuwa na lilo na yaramaze imisiri mubabaza cyane akaguma yumva imisonga. Lilikuwa linamuumiza sana nasikia kichwa. Turamukorako. Ukamgusa eko. Uramusengera. Ukamwombea. Kuva umunsi musengeye rya ginyo ntiryasuye kumujya ubu ryarakeze ameze neza cyane. Toka hiyo nyakati lino aliongeza kumuuma yuko vizuri sana. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, kama sio wewe ningekuwa wapi? Umejaa neema na rehema, umejaa neema. Ichakubuza gusama nikichari chararayo kutazorongo. Hey! Bringa. Prophet arindi nainga. Listen my son. Umva Mungu wake. Ichamubuza gusama. Kilichomkataza kubeba. Ichamubuza kurongwa cyo kiko kiramubuza gusama. Je, kilikuwa kinamkataza kuolewa. Ichakubuza kimwe kiko kirakubuza cha kabiri kirari kwica mbere kirari cha kabiri cyo kincha gatatu. Kwanza kinachia cha pili kinachia tatu. Amen ya ilimo something. Amen ya ilimo something. Now. Because atambuka mbona Pastor Chris alikuwa anatambuka biraka. I'm walking and I see Pastor Chris walking. Uko niko natambuka ngatabona Pastor Chris uko. Imani ramhaishi. Mungu ananipatia dunia. Mama niangalie. Mama ndaba. Utazaa mtoto wa kwanza. Amen. Uzae na mtoto wa pili. Uzae na mtoto wa tatu. Sa mtoto wa kwanza anazaliwa. Igiroma na mbera zovu. Walikuwa na kuroga na kufa. Wakuroga na chapa. Oh yes.
Na muacha aone huyo mtoto juu nimeshamaliza kumvunja mikono. Oh yes. Kuanzia hii dakika huyo mtu atakuwa analumia mikono mpaka ataanza kuwa anatembea. Nimemfinya. Hapo nasimama. Kuna lukitu lunakutembeaga kuanzia kukicha mpaka kumiguu utafikiri ni lunyoka. Go! In the name of Jesus. 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 Ibyanditswe muri cyo gitabo byose birangere. Atana kimwe kivuyemo nabibonye nanjye ndibona niyo mpamvu tubivuge tubyature. Ari nahe kwa mama Jackie. Kuna ushuhuda kwa mama Jackie. Yes, ariko arakora ibidasanzwe muri kino kibanza. Haleluya. Kawaida muifu. Yaramaze igihe yumva ikibazo ku ifyigo ababara cyane. Alikuwa anamaliza nyakati anasikia tatizo kwenye figo. Kinyuma yaho yarafise ikibazo c'ifyigo gibubamfu. Tena ilikuwa ya kushoto. Ubu rero ryari ifyigo giburyo. Hivi sasa ilikuwa ya yari yarase kuza umuvyeyi amusengere ko yavuga ngo ntegerezwa kubanza kuja kwa muganga mimishe vy'ukuri. Alikuwa alikataa mzazi amwambia sasa ndapita kwanza hospitali. Ageze kwa muganga bamubwira ngo nta kibazo afise. Alipofika hospitalini wakamwambia hana tatizo. Igihe yari ngaha wakati alikuwa yari karababara cyane kuko yaramaze iminsi ababara cyane. Alikuwa naumia sana giseri kuko igihe umuvyeyi yamusengera ubwo bubabare bwaheze bwose uyumva ameze neza ari dede. Amashimwe kuri Yesu. Hallelujah. Wait. Rindira. Namusengeye gutega yemwe ko babibonye. Nilimwombea aje wandugu wenye waliona. Uwari nyuma ya Chia Samara nivyo narindi. Mwenye alikuwa nyuma alisubabe nilikuwa. Na muravye ndabona na force afise kusohora ubabare. Nilimuona nikona hana nguvu ya kutoa maumivu. Changira gucaje. Nikafanya hivi. Chanangura gusohora ibiko yamubangame. Nikaanza kutoa vile vinamsumbua. Acharagwa. Akaanguka. Kuko buga ngo niwe yateruye yacumi babara. Eti ndo alinyanyua maumivu yetu. Hari igihe bisaba ko jewe ndawa ndiko ndagusengera. Kuna nyakati inabidi mimi nitapike, nyakati na kuombea wewe. So, binjeko. Bikisha kuja hivyo. Ibikurikira ndabizi na kimwe kiba gisigaye. Ya kufuata najua hakuna cha kubaki. Arashinze naye. Anashuhudia. Nagusengeye ijoro. Nakuombea usiku. Nagusengeye mu gitondo mbere yo kwanza. Pia asubuhi kabla ya kufa. Uraza gushinga naye tutarahaguruka. Utashuhudia. Ndatanze uruhusha, fata telefone zanyu. Ninapana ruhusa, shika simu zenu. Prophet, hari yindi ntahe. Kuna mwingine ushuhuda. Uyu mumama asanzwe akora akazi ka leta ari umwigisha. Ni mwalimu. Igihe cyose avuye guhembwa amafaranga. Akitoka kulipwa pesa. Yihenze akayashikana muhira. Akijidanganya akifika nazo nyumbani. Akarara mu nzu. Zinalala mnyumba. Ntiyasubira kubona ayo mafaranga iyo yaciye. Haongezi kuona ko zimepita. Ariko amafaranga y'umugabo we naho yaterera ngaho nivyigira bikorako. Pesa ya mume wake hazikusi kabisa. Hanyuma igihe bagenda ku musozi. Kuna siku alienda mu mlima. Arakubwira ikibazo afise. Akakwambia tatizo yuko turamusengera. Ukamwombea. Kuva uwo munsi ntarasubira kubura n'amafaranga ijana yiwe. Toka hiyo siku hajaweza yaje gushimira Imana rero yuko Imana yamubohoye. Anakuja shukuru Mungu. Amashimwe cyane kubwiyo ntahe. Makofi mengi zaidi. Ayo mashi sindamenya koma yakomeye Imana. Ayo makofi sio nikampigia Mungu. Wewe ni Mungu waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Oh, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Amazindwi mu bitaro. Amazindwi mu bitaro. Wanamaliza wiki hospitali. Oga estoma no munda. Oga estoma. No munda.
munda na mtumbo, namushize utuzi ku mugongo, nimemtia tumaji ku mikono, umugongo arajugumira, akatetemeka. Mwabonye amuduwe kuri ekran, Patie ku ekran. Iyo ni malaria. Abaganga ndabashigikira barakora, waganga na wasapoti wanatumikanga, ariko nanje bashigikiye, lakini na mimi pia wanisapoti. Je ntwarayo n'abantu ngabarira ibitaro, mimi napelekaga watu na walipia hospitali. Je abo bandungikira sindabishuza, mie wenye wananitumianga siwajibu batarabitahura, kama wajabielewa. Ku musozi nzokubaka ibitaro vyanje, kwa mlima nitajenga hospitali yangu, zora nsengera bamwe abandi bakabavura, nitaombea wamoja wengine wawatibu. bizoba binini cyane, itakuwa kikubwa sana, n'abava hanze bazobiza, na wakutoka nje watakuja huko. Cyavuse kubise. You see, mumurabe umwana kuri ekran, wherever you are, I decree and I declare, ndavuze natura, no malaria, no stomach. Na malaria na stomach. Agurusumya mwambike neza umukobwa wanje. Basi mpaka mfunge vikombe vikumi, sikoni ana huruma, atoke mu hospitali mfunge kikombe cha noir cha rouge blanc, mtakuwa kata na mashuka. You see, you diamond. I commend you, thank you. I commend you death. Ndakutegetse warupfu. Ninakuamuru we kifo. Sijaona pepo zinapiga wewe. I commend you death. Ndakutegetse warupfu. Subira kwa kurungitse kandi ugende umuhitane in Jesus name I pray. Rudia kwa mwenye alikutumana tena uende umpitue kwa jina la Yesu Kristo. Mumumere 2 minutes. Mumnipatilie dakika 2. Acha zanda kutsendime. Inahe prophet ari nahe. Una ushuhuda. Uyu mukozi w'Imana ameje kusuka amavuta. Uyu mtumishi wa Mungu mnamaliza kumimina kwa mafuta. Avuga yuko anasema hari mama yasengeye, kuna mama aliombea, yari afise ikibazo cyo kubabara mu nda, alikuwa na tatizo ya kumia mtumbo. Hariyo nundi kandi yasengeye, kuna wengine pia aliombea, yari afise ikibazo yafashwe n'ibintu ahuruti ku mubiri wose, alikamatwa na vitu maupele mwili wote, akavunika umugongo, anavunjika mgongo, yari umuntu w'umupapa, alikuwa baba, aramusengera, akamuombea, ivyari muri mwe itanga kuguka nk'imbwa, vyenye vilikuwa ndani yake vikaanza kufoka, bisohotse bicavyimukira ku yundi, vilipotoka vikahamia, aramusengera nawe nyene, akamuombea naye pia. Igikorwa rero mwamurubanurije kamavuta cy'uvuga butumwa, kazi ambayo mlipatikalia mafuta ya evangelist, cyatumye abo bantu nabo nyene baca baza ngaho uyu munsi abatume bari ngaha nabo bace baza kuraba Imana y'umuvyeyi we. Bamagare watu wanaweza kuja hapa ili waone Mungu. Amashi kuri Yesu Kristo. Makofi kwa Yesu Kristo. Prophet Arindi nahe. Nabii kuna wengine ushuhuda. Uyu mukobwa yarafise ikibazo guhera 2017. Uyu binti alikuwa na tatizo toka 2017. Yakunda gufatwa n'ibintu akaraba, alikuwa anashikwa na vitu anazimia. Inshuro 3 yama mu bitaro kenshi cyane. Mara 3 alikuwa nabaki kwa hospitalini zaidi. Ariko kuvaho amenye muri no shengero, lakini toka amejulia hii kanisa, haciye igihe cy'umwaka mu musengeye, banapita kitu kama vile mwaka mnamuombea. Mvugishwa yamukoze ko rimwe gusa, nabii alimgusa kwa mara moja pekee. Guhera ico gihe byace bihera, uyu munsi ni muzima. Toka hizo nyakati viliisha, leo ni mzima. Ikindi nacho kingine pia, hari igihe kimwe dadi ariko arigisha, kuna nyakati moja dadi alikuwa anafundisha yuko abana bato cyangwa abakuze boshobora guharira abavyeyi babo, ya kuwa watoto wadogo na wakubwa wanaweza kasamea wazazi wao. Nawe nyene yarafite ishari papa wiwe, na yeye pia alikuwa aromba kwa baba yake. Ariko ico gihe muvyeyi atwigishije byo guharira, lakini hiyo wakati mzazi anatufundisha kusamea, yaciye telefona papa wiwe aramusaba imbabazi, alipigia simu baba yake akamwomba msamaha. Kuva ico gihe uyu munsi ameze neza, toka hizo nyakati iko na amani, arashima Imana kubw'ibyo, anashukuru Mungu kwa ajili yayo. Mungu kama wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe, hakuna
twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Oh, twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Sijui mimi nisemeje, sijui mimi nifanye nini, mimi nifanyene, oh, ili upoke shukrani zangu, shukrani zangu, ili upoke shukrani zangu. Twasema asante, twasema asante, asante, mimi nasema asante. Prophet idi nahe ongine ushuhuda. Denise mwamuhaye profesi ari kuwa mbere. Denise mlimpatia unabii siku ya kwanza. Hari cyagihe mwatanga inyigisho ku mugoroba. Ilikuwa ile nyakati unapana mafundisho jioni. Mucamubwira yuko mubonye imwe mu igikere kuri we. Ukamwambia kama unaona roho ya chura kwa. Mucamura musengera mumubwira deliverance. Mukamwombea mkamfungua. Inyuma yuko mumusengeye. Nyuma ya kumwombea. Yaramaze igihe kinini atari karakora. Alikuwa anamaliza nyakati kubwa. Ubu rero yarasubiye ku kazi ari karakora. Byagenze neza cyane. Amashimwe cyane kuri Yesu Kristo. Arashimira Imana yamukoreye icyo gitangaza ikamubohora. Anashukuru Mungu alifanya. Avuga ngo Imana yo muri kino kibanza irakomeye. Eti Mungu amahali hapa ni amashimwe cyane kuri Yesu. Mengi zaidi kwa Yesu Kristo. Bashobora guhaguruka. Saa 9 zuzuye. Saa 9 kamili. Bavuze ngo birarangiye, vuga birarangiye. Sema birarangiye. Sinanavyumvise. Birarangiye. Natangiye kuvyumva kwa kure. Birarangiye. Ndavyumva birabaye. Birarangiye. Vuga ngo icamagurukiye cyose. Ikigwanya umuryango wanje cyose. Ikimiga cyose. Sha, 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 mwizina je ndavuga gusa amazina y'abadayimoni mukabaturira. Umudayimoni yabosha biwanyu. Umudayimoni yavuze ngo nahuzoshika. Umudayimoni yarahiye kutazokwigira winjira mu byawe. Umudayimoni yavuze kuzopfumara mahara. Wa mudayimoni agusambanya mu ijoro. Wa mudayimoni akuzanira indoto mbi. Umudayimoni azana indoto mbi. Umudayimoni azana indoto mbi. Umudayimoni azana indoto mbi. Sha 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 mwizina ukivuga sohoka. Ikikubuza amahoro sohoka. Ikibuza amahoro umuryango wawe sohoka. Ikibuza amahoro urugo rwawe sohoka. Ichanse iterambere ryawe sohoka. Ichanse gutera imbere kwawe sohoka. Ichanse kuroranirwa sohoka. Ikikubuza gusenga sohoka. Ikikubuza gusoma Biblia sohoka. Ikikubuza kunezerwa sohoka. Ikikubuza gutera imbere sohoka 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 sohoka
tuvuga ndekura icyagufasha amaboko, ndekura icyakubujije gutera intambwe mu rugendo, ndekura icyakubujije voyage zawe, ndekura icyanse yuko utera imbere, ndekura icyafashe promotion yawe, ikikubuza gutera imbere mu gakiza, ndekura 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 shira ibiganza hejuru. Tia mikono juu. Mwategetswe murekure murekure mu badayimoni. Muliamrishwa muachie Rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu rekura sohoka 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 rekura sohoka. In the mighty name of Jesus. Jina rya Yesu. Mizi biganza hejuru, deliverance ziratanguye. Bakiza mikono juu, deliverance zinaanza. I saw some things. Nabona ikintu kanaka. I saw mugumizi biganza hejuru. Bakizeni mikono juu. Icyakubujije akazi ndekura ndekura, icyakubujije akazi ndekura, icyakubujije umunezero ndekura, icyakubujije kwinjira mu byawe ndekura, twari imbere, icyakubujije kunezerwa ndekura, icyakubujije kuryoherwa ndekura, icyakubujije kubona ibyiza mu muryango, icyakubujije iterambere, ikiguhomvya ndekura ndekura ndekura, twari imbere bariko baragwa ndekura 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 ngo kirarekura canke kirekure, kirarekura canke kirekure, kirarekura canke kirekure, kirarekura canke kirekure. Na daimoni dutahana, na daimoni dutahana, naje aho Imana iturira, naje aho Imana naje kuwarobanuzwa amavuta, naje kuwarobanuzwa kugira ngo abohora baboshwe, kugira ngo abohora ndekura 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 icyakubujije iterambere, icyaboshe mama wawe kiriko kirahiga na wewe, icyaboshe abo muvukana, icyavuze ko umuryango utagira aho ushika, amajambo yose yavuzwe mu muryango wawe, amajambo mabi yose yavuzwe na senge wawe, amajambo yavuzwe na nyogokuru wawe, amajambo mabi yavuzwe na sogokuru wawe, amajambo mabi yavuzwe nabo mu muryango wawe, tekura 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 tekura. Ichavuze ko atahuzoshika, 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 ichavuze ko atahuzoshika. Tekura 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 Mizina abakubwiye ko bidashoboka, amajambo yaboshe ubuzima bwawe, amajambo mabi bakuvuze ko kuvukira mu nda kwa mama wawe, amajambo mabi bakuvuze ko kuvuvuka, amajambo mabi bakuvuze kuri kurakura, amajambo mabi wabwiwe n'abigisha bakwigishije, amajambo mabi wabwiwe mu makartier wagiye urabamo, amajambo mabi yavuzwe mu gihugu ubamo. Tekura 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 tekura
ishamba ryose bakuboheyemo vuga ngo ndasohotse ishamba ryose bakuboheyemo ikinogo cyose bagushizemo toilette yose baguhavyemo umubindi bose bagushizemo icupa yose bagushizemo ahantu hose habi bagushize dosiye yose bagushizemo akarati kose bagushizemo ndasohotse imigozi yose bakuboshe iracikaguritse imigozi yose bakuboshe iracikaguritse ari abantu bama bagerageza kudandaza bagahomba kuna watu wanajitahidi kufanya biashara ari abantu atakino na kimwe bakoresha amaboko yabo kigakunda kuna watu hakuna imigozi yose bakubohesheje iracikaguritse imigozi yose babohesheje amaboko yao iracikaguritse imigozi yose babohesheje amaguru yao iracikaguritse imigozi yose babohesheje urutoke rwawe rwa mariage cikagurika kata ikibi cyose wariye kumeza y'umwansi ndakidashwe ikibi cyose wariye kumeza y'umwansi ndakidashwe injya wariye kumeza z'abarozi injya wariye kumeza z'abarozi ibyo bakugaburiye mu ndoto ibyo bakugaburiye mu ndoto inyama mbisi bakugaburiye mu ndoto inyama mbisi bakugaburiye uryamye inyama mbisi bakugaburiye uryamye uburozi wariye kumeza y'abansi b'umuryango wawe uburozi wariye mu ikartier uburozi bwaje mu muyaga 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 ndabudashwe ikizibira umuryango wanyu gutera intambwe rekura 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 icyaziriye abandi mu muryango gutera imbere rekura icarayiye ko bidashoboka rekura icyavuze ko bitagikunda rekura icarayiye ko bidashoboka rekura icyavuze ko bitagukunda rekura umurozi yise ukomeye mu muryango rekura umupfumu yafashe dosiye yawe rekura ikinogo bashyizemo dosiye yawe rekura 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 mu izina rya Yesu icyabosha amasezerano yawe rekura
Indangirijeko inamalizia yeko. Iyindangirijeho Kila ahadi isezerano ryose yenye uliandika na ulisahau. Iyo wanditse niyo wibagiwe. Mu miezi 3 utaona speed. Mu miezi 3 uzabona speed. Glory. Baba ninaomba Data ndasenze mu miezi 3 mu mezi 3 wakuone wewe, bakubone wewe. tataleza Data mwiza, data mwiza. Eyo, hawa ni watoto wako, Bano na abana bawe wanahitaji msaada wako, bakeneye ubufasha bwawe. miezi 3 amezi 3 bye bilikuwa ku makaratasi, ivyari ku mpapuro biende hazarani, bigende ku mugaragaro. Abakobwa muri Efa biende hazarani, bigende ku mugaragaro. tataleza Data mwiza, data mwiza. Eyo, tataleza data mwiza, data mwiza. Eyo, kuchunga sana binachokesha, gutegera cyane biraruhisha, lakini ukijibia ariko wishuye tatajaa furaha, hazokuzura umunezero. matumaini ya muda mrefu yanachosha, ibyizigiro by'umwanya muremure biraruhisha. Tenda Baba, kora data, tenda Baba, kora data. Najua kuna pepo inaitwa anti-miracle. Ndazi ko hari daimoni yitwa anti-miracle na anti-testimony. Kandi anti-testimony tunataka tuziunguze, dukeneye kuziturira. Na hadi walipewa wazazi wao hazikufika, watoto waziishi. N'amasezerano yahawe abavyeyi bitashitse abana babibemwo. Narudia tena, ndasubiyemwo inayosema imvutse mu miezi 3 ni mu mezi 3. Kama bahari njo ilimeza, nimba ikiyaga nico camize, itatapika, kiraza kudawa. Amen. Kama ni shamba njo ilimeza, nimba ari shamba ryamize, itatapika. Amen. Kama makaburi njo yalimeza vyako, nimba mpazamizi byawe, yatatapika. biraza kudawa. Kama ni ardhi njo ilimeza, nimba ari ubutaka bwamizi byawe, I say come out. I command you by the power and the authority. Iko katikati. Come out. Sohoka. 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 Kumizimigaza mwabonye ko bariko baravyumva. Unaona kako navisikia. Kama ni shamba njo imemeza, nimba ari shamba yamize, itatapika, iraza kudawa. Barazi konzi amaterme bisikira ngo bamenye ko ndiko ndavuga ibibanza byabo, walijua kwamba niko nasema nafasi zao. Banki za kuzimu, benki zikuzimu, tapika, dawa, tapika, dawa, tapika ya watu, dawa vy'abantu, tapika tapika pesa za watu, dawa amafaranga ya tapika, dawa, tapika, dawe, tapika, dawe, tapika, dawe, tapika, dawe. Benki za kuzimu, benki zikuzimu, tapika, dawa, inzuzi, mitoni, dawa, tapika, ibiyaga, bahari, dawa, tapika. Camera control people inside the church. There are many people abantu attached. hagati mwishengero, dawa, tapika, dawa, tapika, kanyosha, kanyosha, ndangwa, nahangwa, nyabagera, nyabagera, n'izindi nzuzi na zose, ingine mitoni, tapika, dakwa, tapika, dawa, na ruzi na rumwe, hakuna mtoni na ruzi na rumwe, hakuna mtoni hata rusigara n'umuntu cange ikintu, itabakiana na mtu yararosa twawe, aliota na peleka, anatoka mbahari, avuye muri anatoka mu mtoni, avuye muri anatoka mu hiyo shimo, avuye muri ico kinogo, tapika, dawa, tapika, dawa, tapika, dawa, tapika, udawe, tapika, dawa, 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 tapika, dawa. utuzu tw'abarozi, tumanyumba twa wachawi, dawa, tapika, mitungi, imibindi, dawa, tapika, dawa, tapika, dawa, tapika, mitungi, ibindi, tapika, dawa, tapika, dawa, tapika, dawa, tapika, dawa, chumba cha mchawi, ichumba chumba chumurozi, chumba cha mchawi, chumba chumurozi, chumba cha mchawi, chumba chumurozi, chumba cha uchawi, chumba chumurozi, chumba cha mchawi, 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 dawa, tapika, dawa, tapika, dawa, tapika, dawa, dawa, tapika, dawa, tapika, dawa, tapika,
dawa, tapika, dawa, tapika, chumba chumurozi, chumba cha mchawi, dawa, tapika, dawa, tapika, kaburi, imva, tapika, dawa, urupfu, kifo, dawa, tapika, kuzimu. kuzimu, Biblia ivuga ngo Biblia inasema, kuzimu izosubiza ivyo yamize, kuzimu itarudisha ilivyomeza, n'urupfu ruzosubiza ivyo yamize. na kifo Rupfu, kitarudi, kifo, rupfu. kifo, Mariage zimigwa n'urupfu, rupfu dawa, kifo tapika, rupfu dawa, kifo tapika, ubuzi bumigwa na rupfu, rupfu dawa, kifo tapika, rupfu dawa, kifo tapika, rupfu dawa, tapika, rupfu dawa, dawa, dawa. tapika. Shira ibiganza hejuru. Tia mikono juu. Ni sawa, Ni sawa, mvua sio tatizo, imvura si kibazo, ni malaika anakuja kutukamata nimalize kazi. no mumarayika aje kudufata Shira kugira ngo ibiganza ndagize hejuru. igikorwa. Tia mikono juu. Dawa. Tapika. Ndibuka isengesho ngomba nsenge ni ry'amasezerano ngo ivyumviro vyawe nibigende habiri bigume Yeye hamwe. ndo anaachia mvua ili mafikira yako yasiendi pawili, bakie pamoja. Musimame. Haguruka. Saint Esprit, Ngemu yera, Saint Esprit, ngemu yera, Saint Esprit. ngemu yera. Hivi wanawaza hapa tu. Obo biyumvira hano gusa. Ninaomba tia ibiganza hejuru. Tia mikono juu. Mwese iyo mvura ndayihagarika. Iyo mvua ndaisimamisha. Mwese mushire ibiganza hamwe. Iyo wote tieni mikono juu. Amaso hamwe n'umutima hamwe ku Mana. Tieni macho na roho fasi moja kwa Mungu. Hagiye kuba ico bita traverse. Panaenda kuwa kile ambacho kinaitwa traverse. Roho Mtakatifu anataka kukutraverse. Ngemu yera agomba gucemwo. Agomba gukorope. Anataka kukorope. Kuva ku mutwe. Kuanzia kwenye kichwa kugeza musi y'ibirenge mpaka chini ya miguu. Ikintu cyose umwansi ya depoje muri wewe, kitu chote adui alipandikiza ndani yako, gisohokera imbere, kitokee mbele, gisohokera inyuma, kitokee nyuma, gisohokera mu kanwa, kitokee mkinywa, gisohokera ku mazuru, kitokee mapua, gisohokera mu matwi, kitokee masikio, kirasohoka. Shira ibiganza hejuru. Tia mikono juu. In the name of Jesus Christ of Nazareth. By the power of the Holy Ghost. Anything which is not from God in your body. Anything which is not from God in your spirit. Anything which is not from God in your soul. I say come out. I say come out. I say come out. I say come out. I say come out, come out, come out, come out. I say come out, come out. Cancer sohoka. Hepatitis sohoka. Diabetes sohoka. Ibibyimba sohoka. Perturbation y'amaraso sohoka. Rimwe kabiri gatatu sohoka. Twese rimwe kabiri gatatu sohoka. Rimwe kabiri gatatu sohoka. Rimwe kabiri gatatu sohoka. Data mwe yera na Yesu baragufashije kira sose vuga sohoka. 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 Bakiza mikono juu. Wewe ningekuwa wapi? Ati iyataba wewe nalikuba ndi hehe. Bariko bararirimba mwijuru. Wako wanaimba mbinguni. Bariko bararirimba mwijuru. Wanaimba mbinguni. Ambia. Biblia irambwira. Malaika. For God so loved the world that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.